Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye intahe ihambaye cane y'umugabo yakoze ibintu bikomeye cane kugira ngo Uburundi bube bugeze aha bugeze. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye kandi ahambaye tugira ngo tubashikirize muno mugoroba, twifuza kuzaja baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushitseho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ni umwe mu bagiye imbere mu rugamba rwo guharanira intahe yo kwikukira hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Nka Rwagasore nawe yarahanwa bikomeye mu gihe yari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, yarahagaritswe aricwa atarubanza aciriwe. Ninde yabaye icegera c'umukuru w'inama nshingamateka ryari? Paul Mirerekano, umwe mu bagendanyi ba Rwagasore mu rugamba rwo guharanira intahe yo kwikukira bw'u Burundi. Paul Mirerekano yatowe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muri Mukakaro 1965 aca yicwa uwo mwaka nyene muri Gitugutu. Paul Mirerekano ninde? Paul Mirerekano yavutse ku mutumba wa Kavumu muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya mu mwaka w'1921. Yize amashuri y'ivy'uburimyi agronome muri Groupe Scolaire d'Entrida mu Rwanda. Aronka urupapuro rw'umutsindo mu mwaka w'1944. Abona gukorera ubutegetsi bw'ico gihe mu gisagara ca Bujumbura. Kubera kumutinya bivuye ku kungene atawe yatinya kandi akaba imvuga kuri, ubutegetsi bw'Ababiligi bwashatse kumwigiza kure bumurungika gukorera i Ruhengeri mu Rwanda. Paul Mirerekano yahisemwo guheba ako kazi ka leta aca aja kwikorera ivyiwe hariya i Bugarama. Niko gutanguza amakoperative y'abarimyi b'i Bugarama, nawe akafasha gutunganya neza imirima no gushora ivyimburwa vyabo i Bujumbura. Birya vyamwo n'imboga biboneka cane i Bugarama vyavuye mu vyiyumviro vya Paul Mirerekano. Iciyumviro c'amakoperative na Rwagasore yahavuye agikoresha cane afatiye ku karorero ka Mirerekano. Paul Mirerekano yari umuhutu araheza ayubakana n'umututsikazi Catherine Siniremera. Mu vya politike Paul Mirerekano yari umuntu arwanira agateka k'abantu bato bato. Yarwanya akarenganyo k'abakoroni, akaba anashigikiye intwaro ya cami. Yamenyekanye cane mu mwaka w'1955 igihe umwami Bona w'Ububiligi yagendeye Uburundi aca kuraba aho Mirerekano n'umupfasoni wiwe bari bateguye kwerekana ivyimburwa vyabo i Bugarama. Mirerekano yarasavye umwami gufasha abanyagihugu bato kwiteza imbere, yongera yerekana akarenganyo gakorwa n'abakoroni. Umwami yarashimiye Mirerekano bivuga ko yagiye anamwemereye Tratike, imashini nyene imufasha mu burimyi. Paul Mirerekano yahavuye aba umugenzi akomeye w'umuganwa Rudoviko Rwagasore, basangira urugamba rwo guharanira ukwikukira babicishije muri Apollona. Bivuga ko imbere yuko amenyana na Rwagasore, Mirerekano yoba yari kumwe n'abaswahili bari mu mugambwe Yunare. Benshi muri bo bahavuye bimukira muri Apollona. Umwe nk'umwana w'umwami, uwundi nk'incabwenge ikundwa n'abanyagihugu bato bato. Rwagasore na Mirerekano bakoze umugambwe watera ubwoba cane abakoroni, ari nayo mpamvu inzego z'iperereza zaguma zibacunze. Mbere hanashingwa ubuhojojo bw'imigambwe ijejwe kurwanya Apollona. Imwe muri iyo migambwe initirirwa ubwoko bw'abahutu, iyindi imiryango y'abaganwa. Ntaco vyahinduye ku rugamba rwo guhabuza intahe y'igihugu. Kwa 30 Ruheshi 1960, Pierre Mirerekano yajanye na Rwagasore mu birori vyo guhimbaza kwikukira kwa Kongo, aho batumiwe na Patrice Lumumba. Hageze gutaha, Mirerekano yasigaye muri Kongo kubera Rwagasore yoba yatinya ko bohava bicwa bose. Yashaka hagire usigara umwe aramutse yicwa. Hagati yo mu mwaka w'1961, Paul Mirerekano yaragarutse mu Burundi gufasha Rwagasore mu rugamba rw'amatora y'abashingamateka yo muri Nyakanga 1961.
uwo mwaka yaranditse igitabo Bwire gito canje, igitabo cakundwa cane n'abanywanyi ba Prona. Amatora barayatsinze ku rugero rushimishije cane. Bivugwa kandi ko Rwagasore yoba yari yabaye aragena vy'imfatakibanza Paul Mirerekano mu mabanga y'umukuru w'umugambwe. Umunezero w'intsinzi wamaze akanya gato Rudoviko Rwagasore aba aragandaguwe ku wa 13 Gitugudu mu mwaka w'1961. Haba haradutse ibibazo vy'isubizwa rya Rwagasore. Muri leta Rwagasore yasubirijwe na André Muhirwa. Ibintu byagoranye hageze gusubirira mu mugambwe. Mu gihe Paul Mirerekano yavuga ko Rwagasore yari yamwemereye ko ari we azorongora Prona, André Muhirwa we ntiyabyumva gutyo, yabona ko nk'umushikirangoma wa mbere ari we ategerezwa kurongora Prona nk'uko bigenda ahandi muri demokarasi. Umushikiranganji wa mbere niwe arongora mugambwe uri ku butegetsi igihe nyine igihugu kiba gifise demokarasi. Izo mpari zabyaye injyane zikomeye. Prona icikamwo imice ibiri: Groupe Casablanca inyuma ya Muhirwa na Groupe Monrovia inyuma ya Mirerekano. Muri Myandagaro 1932 Paul Mirerekano yarakoranije abantu benshi i Bujumbura maze ariyamiriza leta ya Muhirwa. Abajandarumuri barungitswe kumufata bahavuye aribo bamukingira baramutahana ku rugo iwe. Umwami Mwambutsa yahavuye abyinjiramwo kugira ngo haboneke umwumvikano, asaba ko habaho amatora. Muri Nyakanga 1932 amatora yarabaye. Joseph Bamina atorwa kurongora umugambwe. Thaddée Siryamunsi, André Muhirwa na Paul Mirerekano baba ivyegera vyiwe. Naho nyine Mirerekano ntiyanyuzwe, yagumye yerekana ubusuma bwabaye muri ayo matora. Muri Ruhuma 1933 Paul Mirerekano yarahagaritswe yagirizwa ko ariko yifatanya n'ubutegetsi bwa Parmehutu ya Perezida Gregoire Kayibanda w'u Rwanda. Mu nyuma ararekurwa kubera atabyemezo bikwiye byariho. Arekuwe yarahungiye gato muri Kongo arasubira aragaruka. Muri Ruheshi 1934 Paul Mirerekano yaragirijwe ko yari mu migambi yo gutembagaza leta ya Ibrahim Nyamoya aca ahungira mu Rwanda. Yaragarutse gato kwitegurira amatora yo mu mwaka w'1965 ashiraho urwaruka bise Jeunesse Mirerekano, aca arasubira mu Rwanda. Imyamamazo yo mu mwaka w'1935 yabaye ari mu buhungiro mu Rwanda, maze umukenyezi wiwe Catherine Siniremera aramwamamaza. Bivugwa ko Catherine Siniremera agendana ifoto y'umugabo wiwe akayerekana abanyagihugu ati: "Uyu mwese muramuzi, muramuhe ijwi ryanyu." Ni gutyo Paul Mirerekano yatowe kandi ari mu buhungiro. Muri Mukakaro 1935 Paul Mirerekano yaratowe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Mw'ijoro rya 18 rishira 19 Gitugutu 1935 hari umurwi w'abajandarumuri n'abasirikare bavuga ko bari abahutu, bavuga kandi ko bari barongowe na Kapiteni Antoine Serukwavu bateye ikirimba c'umwami n'ikirimba cy'umushirangoma wa mbere mu ntumbero yo gutembagaza umwami Mwambutsa. Abasirikare barongowe na Kapiteni Michel Micombero bahavuye bahagarika iryo tembagazwa ry'ubutegetsi. Ivyakurikiye byabaye hagarikwa ry'abategetsi benshi bo mu bwoko bw'abahutu harimwo na Paul Mirerekano. Kuva afashwe ntiyigeze asubira kuboneka. Bivuga ko yoba yishwe ku wa 25 Gitugudu umwaka w'1965. Paul Mirerekano ni umwe mu ntwari zarwaniye kwikukira ku Burundi zibagiwe. Muri 2019 Perezida Nkurunziza yarambitse umudari Paul Mirerekano aciye ku bana biwe. Yamushimiye kuba yatanguje amakoperative yongera afatanya na Rwagasore mu rugamba rwo guhabuza intahe y'igihugu. Nk'uko twari twabivuze mu nkuru yerekeye André Muhirwa, izi ntwari zose zaharaniye ukwikukira ku Burundi zirakwiriye guhabwa iteka mu gihugu, tutaravye izo njyane za politike zakurikiye. Izi ntwari zose zakoze ibikomeye kugira ngo Uburundi bwikukire. Kuri Paul Mirerekano we hari ikindi gikorwa gihambaye: kurondera iyo yatawe maze agashingurwa iteka rikomeye cane, kuko yarakoze ibintu bihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Paul Mirerekano yarakoze ibintu bihambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho yafashije Rwagasore kuhabuza demokarasi ndetse anafasha abanyagihugu bato bato kugira ngo biteze imbere biciye mu burimyi, kuko yarabafashaga ku buryo bukomeye cyane, n'ibyo bimbuye akabibashorera ku masoko kugira ngo babone amahera abatunga. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turi ko turabatohoreza arabana n'akahise, kugira ngo abakiri bato bajye bamenya ibyo bakuru bacu bakoze, amaze bafatireho akarorero, kugira ngo duhuze abarundi bakomeze kuba bamwe, aho kugira ngo bite ku bibatandukanya ahubwo bite ku bibahuza. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye muno mugoroba. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho, kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.